tuguma dusa neza kwa blanco temporize unanitata kwetu every day blessings on the way I flow. Hi. Hey, Mambo. Nela Zuma. Nela de oh. Nela de oh. Yeah. Be quiet. Ko bien. Mezereza. Chiane. Nela wallahi long time tazanga. Na nurimo. Mazimi suri busy jatari. Kazi. Kazi karago. Sana Nela wallahi swag full. Ibintu ndabona ari fresh sana. Fresh sana. No musiko bizanye uri wenyene kandi mero kukunda kuzuri kumwe n'igikosi cyawe. Abuja ejo nakunda kwisangiza. Sometimes yeah. Birakenewe rega. Fogo tubwire impamvu ukunda kwisangiza. Singo kubera. Kubera turakunda kumwe n'abandi bantu n'igikosi cyawe na gang yawe ni management yawe. Gengi. Kora magenge menshi atandukanye. Meze neza ariko. Wallahi ndagyoye kubona. Merci. Rero le fait yuko ndakubonye acha ni profiter ka hangout. Twagi. TikTok. Le fait yuko juri wenyene reka profiter ka hangout. Uri ready to hanging out? I'm ready, always ready. Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part, ibintu ni fresh sana kubera ni ya Friday kuryoherwa, ya vendredi kuvaibinga, ya Friday ya pam pam pam. It's all about hanging out. Kabos for real. I don't even. Sorry. Kabos for real. That's my name. It's another fresh Friday. Niya vendredi yeni tumawe wiga wunguka umenye umuntu deep. Umunsi numva ngyohewe cyane kubera yuko nasuye kuronka ibakwe ryo kuba ndi kumwe na amazina yahawe n'abavyeyi yitwa Ornella Gahimbare. Ornella Gahimbare ku ma platform atandukanye canke ku ma pages yiwe canke ku ma spotlight abantu benshi tumuzi nka Nella Demat. Avuka mu muryango w'abana batanu akaba ari umuhererezi. Nella Demat impamvu yise Demat ni kubera yuko rest in peace, rest easy kuri papa wiwe yitwa Mathias. Aravuga ati kugira akazina kagende fresh sana rikanite Nella Demat. Reka ndakwibutse yuko Nella Demat mu buto bwiwe amazina bakunda kumutazira ama aka Yo narenda byanditse. Abazina Nella Demat bakunze kumutazira kera kiri muto bamwita mami canke baby oro canke bakamwita gahisha. Yeah, ni Nella Demat ari mu mwaka wa 2016 aho yabaye 12e dauphine muri Miss Burundi. Nella Demat ngene ni CEO wa Post Women aho ikora ibintu byinshi bitandukanye. Nella Demat ngene ndakubwire yuko turakunze kumubona mu mapublicité atandukanye, turakunze kumubona adandaza ubwiza bwiwe, adandaza beauté yiwe ku ma pages atandukanye akaronka akanoti. So my people cyatugira gucanira My people, ndabasabe nakaruru kenshi tumwakire Nella Demat. What's up? Hala five. Comment? Ça va. Meze neza. Cyane. Reka mere ku kintu kijanye no kusohoka kuri wenyene, sivyo? Sometimes iyo umuntu asohotse ari wenyene peut-être abafise ikibazo ashaka nyene kugenda ahantu ari wenyene achilinge ibibazo byiwe bigabanye canke yiyumvira ikintu. Biramaze gushika. Ugasohoka kuri wenyene, sivyo? Hama muri uko gusohoka bikaca bivamwe iyindi nyungu nziza. Amen ukiyumvira ikintu ukacubikora. Byo byose niko byama. Cyari gihe. Unaanza nawe oya okay sawa. Jewe narigeze kugenda kenshi ariko narigeze kugenda umunsi umwe ahantu bose bamfata nk'umusazi mbwa nahakuye ama démarche. Like I mean sikwakura ama démarche ni ujya mwanya wuri wenyene kumedita kwimvira icyo ushaka mu buzima n'ibiki hamara ibintu byaciyeho nkabona hirya no hino and then umutwe haciyemo ibintu byinshi and then none ace ntangura kuza ndagenda hanze kwiyumvira. Okay. Kwiyumvira I mean yari igihe nari muri 2016 like nari mu Dauphine n'ibiki nari kuba abantu baje kuhabisa et pourtant nari ce titre ariko urabona abantu ukorera muri Miss Burundi organisation akubwira ati wana wewe uko deuxième de film gawo nyene still uravyibushe nibikunda kugenda kudu represent and then umutwe niko ndiyumvira ngenda yabigenza and then ndiyumvira chandaronga opportunité kugenda ku represent Burundi ahandi hantu niyo byatanguriye. Umwiki uracanywa kakano kabikenya gafito kakanuka twacari hakiri kare so biragoye karacari guye yawe gose cyane kanda kuzimane sha Nella Demat karakanyeho cyane gose cyane kakanye ni bon cyane cyane merci thank you
Yeah. Cheers. Hello five. Nela. Reka tugaruke inyuma. Sivyo reka tugaruke inyuma before Nela gahimbare. Mbega abantu benshi peut-être baguma ubunye tukubona ku screen nk'umuntu akomeye mugabo nituzi background yawe, nituzi ivyo waciyemwo, nituzi nyene ibintu bitandukanye. Ndifuza kumenya Baby Oro. Yeah mama we. Si Baby Oro, oyivuga neza. Ni Bebe Oro mu. Bebe. Mu Kirundi nabishitse counterpart mu Kirundi. Mu Kirundi Bebe Oro. Kabisa. So, waravuze kibazo. Wari umwana ameze gute? Wakuze muri entourage imeze gute? Entourage nakuriye mu bantu bakuze, kandi muherezi. Wanashaka n'uwo nkurikira, duta imyaka 6, donc nakuze muri bakuru banje bakuze, abakuzini muhira. Bon, nakuze narabonye papa gatoya, nga 7 ans 8 ans niho yaciye yitaba Imana. Mais kuva ico gihe twari mu entourage imeze ne mood ya bien. Muhira suko tugumana cyane gose ariko turakundana. Turi abandi tukundana tutakundana ntuvyerekana. Ariko ndi attaché cyane gose kuri mama. Mama niwe muntu protege cyane. Sinkunda abantu bagenzi benshi baza ibiki. Ego abari abagenzi bamwe, small cycle, na mama, which is good. So enfance yanje yakuzwe matwago nyene ona yo mu buzi umuvyeyi mukibato je nkajewe byarantushije cyane. Niyo byatumye ngira caractère imeze ukomeze. Sino mu buto bwanje vraiment ari umuntu w'umugorogoro. Singuma mugandi muhira muri natekana. Mugangeze mu ishuri. Nirukana hose. Nta football nta abayita guta amabiye bariko ibintu nta kimwe ntakinageze. Ariko narirukana komereka umwanya wose. So nari umuntu turbulent cyane. Kabisa. Wibaza nicaye ikintu papa wawe yakunda kukubwira kera, yakunda kukubwira still now kikigirako. Bon, je nta bintu komite nibuka ko papa yawe yarambwiye. Ariko ndibuka nyene yarameze afise caractère iri gutya namubwiye sodamu. Ntari umusoda mugabo yari ibintu bye straight. Militaire. Iwacu ni ibintu byo kurondera inoti. Papa vraiment akubwiye ati wige, wejeje urondera inoti. Mugabo I mean ube independent. I mean hagira umuntu azoza kukuja hejuru. Kabisa. Wibaza ko yoba ari proud right now akubonye nka Onela gahimbare. Wibaza ko papa wawe yoba afise wa mutima uvuga ati ndishimira ko n'umukobwa wanje ageze kuri level. Ukuntu yishi. Ukuntu papa yishima honye. Wibaza ko yivuga. Yonda bambwa ati yabane sava, sava. Nibuke buki. Ariko ntibyo kunda ko bivuga gutya. Bamwe by'abavye b'abazungu, I'm so proud of you. So bikunda. Kabisa. 2016 iraje urabaye Miss Burundi ndibaza yuko deuxième de film ndibaza yuko niwe wabaye mwaka abantu benshi tukumenya wabyitwaye neza wari uzwi na before mugabo ndibaza yuko 2016 yabaye wari umwaka kugura imiryango myinshi itandukanye sivyo bivanye na titre woroje kuronka yo kuba deuxième de film ni story sasa uragiye mu bya Miss Burundi wibaza yuko ugerageje kumviriza abantu baciye mu bya Miss Burundi hari ibintu bimwe bakunda kwidogera kiya gikorwa cha Miss Burundi wowe nk'umwana wawe bo mureka akaja mu biro bya Miss Burundi ganela mwana wanje yojayo tu ariko yogenda afise bagage nyinshi no mwigisha do A Z uko no bimeze ibintu bya competition ntubone hayo mubona ibintu bisayangana ariko background y'inyuma n'ibindi bintu je mukoga wese yagena muri competition yari yose mugasoto ya Miss Burundi ni challenge ndamwemera wana baje batsinda wana baje bavamo muri demi finale nabaki je baje bose ndabemera urambaza kugena muri competition ashaka kubya wowe ngo yapi ntwari kuja ntwari kugira iki mbe ngo uyu niwe mwiza uyu niwe wowe kuri kora bivuga uri nyuma ko tagiyeyo you know mugabo bajya baba hariyo challenge wabihaye wewe nyene ya self confidence no kugenda kuvuga ati ni challenge ndagiye kuraba nige ikizoba ntsinda ntatsinda ariko ari ikintu kuramo ico nico cyonyene so mwana wanje no mwemerera ariko no mubwira ibintu vyiza na bibi birimo ivyo nogenda naye mu nivyaye ibintu bibi biri muri rya competition ibintu hariyo oya negato hariyo bibi hariyo vyiza ariko bibi birimo nuko umuntu adafise umutwe uri strong. I mean iyo vuze umutwe ni esprit yawe I mean muri wewe utiyemera udafise esprit iri strong cyane gose yo kwakira ibintu byose bibaho
man hariyo depression hariyo depression avant ya final ya pendant muri ko muragira like hariyo depression abantu muri saro bashobora kwinjira you know abantu bu ibikisha uheje kuvuga ukamererwa nabi hama après ukuna abantu bakujuja ukuntu usa ukuntu uteye imishatsi yawe I don't know you know physique so hariyo depression hajya niko tureka kubivuga mwa hariyo depression nico kintu kibi n'amajambo mabi n'ibiki byose bihurira hamwe mugabo vyiza nuko hari ikintu wigako hari ibintu wiga abantu nk'abantu batabazi ingene batambuka ku mahotalo n'ibikura vyiga usanga peut-être après abaye mu mannequin canke iki après ivyo onyosho kuronka titre ka Miss Populaire Miss you know yeah cyangwa ka Miss cyangwa banashaka n'abantu baba finaliste ugasanga ico kintu juste ko ugiye kwipresenta ahantu nko muri sebe akenshi ntibabishiramo ngabo hari abantu ushobora kubishiramo gutyo ukora vuga muri interview kavuga ati je nabaye umukandidate wa Miss Burundi nabaye finaliste cyangwa nabaye deuxième de fin kare ari akantu kakongereza quand même abantu barakuvuga yagiye muri competition you know you can speak you can listen you can you know hari abantu bavuga ati quand même ça va sinkawa wundi atandika marajamo nela muri bezi uri mwiza kandi ndibaza yuko biri mu bintu biri mu bintu bituma uronka ama deals atandukanye sivyo bivanye na appearance yawe bivanye n'ukuntu wegera abantu mugabo ndifuza kumenya nk'uburyo nako wasohotse uri wenyene urachillenze uri wenyene biramaze gushika za moment usanga nyene hari mu blaza kubonye nyene kwa kore ati mwana nyene kandamwegeye akaca zano bicaye ni sawa umeze gute biramaze gushikira nimba bimaze gushikira byitwaramo gute haje nk'umuhungu nyene kwera kubonye wicaye wenyene akatashaka kugira approach kuri wewe uri muri bantu bavuga ati aya sinakwikoze aya biramaze kunshikira ukuri umukobwa bitarashikira sinzi ngene bimeze byitwaramo gute jewe ko navyitwaramo bahamina hari abantu bamwe bamaze kunshikira kandi uwo twarabaye abagenzi ariko jewe abantu benshi bibaze yuko ndi umuntu ngerajyana ntabyo nsitwa n'indi koko cyane I don't know mugabo iyo umuntu aje je ndamwumviriza abantu bose je ndabumviriza mugabo ivana nico ingi kugenza ndakubaza yambu ni sawa mugabo ubandanyije kwaza ugenzwa na maki I mean what do you want hari abantu bavuga ati turashaka kwicarana canke tuganire canke ivyo kuganira ntibikunda je duhoye bwa mbere ntibikunda ntibikunda je nakubwira Claire mugabo umuntu avuze ati nakumenye canke I don't know nayo nshaka kuvugisha namwe okay fine icaranga I mean uhagaze nko kuri comptoir canke twicaye gutya ndakubwira okay mugabo ntuze wicare kuri table yanje tsaye dufite ne gahunda n'ibikunda oya iyo n'ibikunda ngo karibu aya ya ndi social mugabo kura mukanye ndi social cyane gose okay bya bindi bya ndashobora kuronka nimero yawe ronka nimero yanje kugira ngo mbwa nimero yanje irazwi sha nano indura ama nimero kangaye bose abo nawe sinamenye arayikuye cisubire mu nimero yanje wayikuye wese influencer oya ige nimero ni shasha nibaki bayizi na mama wanje yimenye buvu ndaza kwikubwira abantu bari abantu batanga nimero yanjye zobabloka hariyo naziga approach surtout nka mwebwe mukunda kuronka z'abantu bafite amafaranga sivyo reka tubyita ukuntu bafite akanote bafite mola akaca zakabwira ati get table yicaye ko nela ndashaka kuriha ziga bige ibintu byose bakonsomye na ni bona kibazo nukuri bazoze baraze nukuri kandi baze ku bwinshi bwabo cyane yugunda ari kera 2016 niho bariha ubona asu igikunda kanote karahe biragoye amaheragoye ubu ugamba eka mvugisha ukuri hari abantu baza nivyo bakavugira nka nyene plus usanga nyene plus akubwira ati abantu shaka kunwiki ti baraguhaye ntabwo niwe ninde bati ajyanye aba boss bari mu kaza kugira ati nizokubwira amazina ugenda kugira scandal ikunda nk'ibyo ariko hariyo ni kumenya ingene witwara mu bantu tu yes barahari hari abantu vraiment sinoti pe uremera ko bariha cyangwa uri muri abantu bacha bavuga ati uya hani bon ndaza kuvyirihira oya nga biravana muri boîte quand même nukuri tubwizanye ukuri agiye ibintu tunwasama Sigura yuko umuntu aje akavuga ati bana je ndaku kamwe tubi je mu mwanya turi en public I'm okay
muga ntuwabize nawe si kubera unguriye ikintu ngo nce ntegerezwa hari abantu ndaguha example hari abantu bavuga ati abantu mundu nkine nibiki ama après cyo gutuma akura mama tubona ivyo bimengo utumye ko ya je ntibikora aho cyambwira uwo muntu watumye nti nawe mubwire ko ndamuhamagaye ko nyina muhamagaye nawe nanzi hama tuganiye ahondi kweri iki kwa nta gahunda twari dufitaniye musanze ahantu ntuzi ingene meze ingene nifashe ntuzi muzi ndimo kuzunguba ukantumira ku muntu ngo wowe tuvugane tutazinanye ntibikunda mugabo yashaka kuko nwenda tu muga ndamunwera mu ahantu nzi twahura oya twahura handi hantu nta maîtrise n'abakona n'ibikunda bano mu Burundi hari utuntu basigaye bashiramo utuntu two kunywa n'utwo kurya biragoye hajya tusabansi benshi ya binevana hari abakunzi bacu tukunda gwa map mugabo usanga zananye n'abagenzi biyo kuvuga abadada bazana n'abakofini urabibona abakops urabibona akazana igikosi ciyo harageze kugira moment aho baguha ka programme yene kaka date mugabo ugacuvuga ati mona uri dispo naka uri dispo dukoroki baze ko abana rimwe kabiri kenshi baza ko ari ngesombi canke singesombi hajya umuntu ntaba yatumiye neza oya ndakubwire abatipe bacu vraiment imana imbabare je n'abarundi ndabakunda cyane mugabo ya vraiment iyi yo kuvuga bacisha hirya no hino hakobogena droit au but faut kuvuga ndagutumiye wewe umva twosangira wowe natwe abakobwa turaciye ubwenge ncumubwira ati none twosangire mugabo je nsanzwe ofise gahunda n'abagenzi wari mutipe ace yihagararako ni bon wa copine it's okay copine nyote washonje gafsina ni shosho consommation iri kuri high level ariko manyana no jewe ko umuntu meze ahantu hose abagenzi banje babizi ahantu hose ngena nawe ungurira utangurira nje mbese amara yanje kandi uri umugenzi wanje ninzi ndakubwira ingo dusangira ukambwira nta mara afise nibi ndakubwira nta nakimwe ingo dusangira ivyo mfise I mean duke mfise dusange just chilling n'abagenzi ndyoherwa n'umuntu turi kumwe nibiki haje rero babantu ngo date cyangwa turahuye ahantu batu I'm okay je tumyamaro muto amara yanje taziganye I'm okay nibaza ko biri mu mpamvu wewe bakwita iki bakwita umuslay kwa je nubibaza ko ariyo mpamvu bavuga ati hajyanye nira ziga out agira na kanoti kiwe canke habari undi blaza yinvest isam nenda kubaza ondavye nk'umuntu mwana wako sirayinzi fo cyane mishatsi oyi mishatsi sa neza ka make up you know dasirayinzi kweli ki management yanje nababwira shout out to my management pe acha batagabana inzare zo bimeze neza disuku ndamota kabisa aho nyene nela nyene yitreating neza cyemeze neza imishatsi yawe nashaka nije ndavyikorera cyeme isana ndahagena kake I mean akanoti ko kugira ko kwisigisha yes kwa ndakora rega nice one ndakora ibintu nkora hari ivyo mubona hari ivyo abantu babona hari n'ivyo abantu batabona hari ono turaka hirya no hino hariho utuntu ushiramo amahera bitarinda ko abantu urinda kuvyerekana ko ntibijanye na réseaux sociaux nela kweki iyo mu influencer surtout kuri kote y'abarundi kazi ageze ku indi step abantu bose twihaye image yuko hariyo mu grand frère cyangwa hariyo mu investissa mu je nibaza yuko ico kintu babibona kubera ahandi I mean ivyo babona ahandi mu bihugu tuhanamiye ngahe imipaka ngaha iyo babuze abasirey nibiki uko connotation bayitangamo sico kimwe no ngaha so umuntu wese asa neza ari propre akabura umukobwa akiri mu I mean utazi ngo ari en couple cyangwa iki abantu bose bamona nk'umusirey queen je ndashaka kumva abo bantu bose numva umengo nobaza umuntu wese avuga sirey queen definisa gute kugira ngo tutabure ico bashaka kuvuga ko rasho gusanga hari umuntu avuga ati yo you slaying like you are staying kwera kubwira ati ya uramara man urasa neza nibiki hari n'ubundi avuga sirey arashitse you know ibintu nk'ivyo kakamara karashitse suko ibintu bivana n'umutwe y'abantu so jewe rero ico barabanyita umumarayika barabanyita musirey arabanyika n'amajambo menshi cyane gose ndabizi hari na bamwe baminzi tunatwengeranira gute ariko kubana n'umuntu jewe umuntu afashe anyise ico kintu
nuko so atabaki nuko nawe abameze gutyo nyene je niko mfata aho bigeze ko ibintu byo kuma nisigura nararusha sinishobora guza nisigura ku kintu cyose kamene nibikunda nela kubana n'umuntu uzi yuko urya nakaba mvuga inyuma ndamuhaye mugonga cica kumvuga ukundi kuntu kutariko abo bantu mubana nabo gute udiringa nabo gute est-ce que bigenda gute uko ndiringa nabo iyo bimaze kubamenya wowe ndamenye ngene ndiringa nabo tubana ibintu biki ona nyambara ubuzima bwanje tuharuye ko ubuzima bwanje ari kuri 5 ndagwaye 5e nari ni kubera iki kwera indero mama yampaye kabisa muhira barampaye indero yuko famille niko twarezwe niko twabikuriyemo hariyo politesse mu buzima mu buzima bwanyigishije yuko hariyo diplomasi gender mu diplomate utobazo wa Greta bose gender mu diplomate jewe ndashobora kubona ndumuhuza ni hagati y'abantu hari n'abagenzi banje babiri batatu batumvikana je nabandi hagati je mu mwanya ataco turapfa je personnellement tukivugane hama nyimba tusabana ikigongwe canke ibiki je mu mwanya atani kimwe dufitaniye sinshobora kuja ngo kwera ngo nakamupfa ikintu nanje cana oya sikomeze jewe nawe ni deal n'ubundi deal mwe mutumvikana namazi yanje sihondi iyo musaraba nta nkeneye ariko mu mwanya je twumvikana n'umuntu amoke so iyo maze kubona abantu tubana mbwa bamvuga n'ibiki hari ibintu bihinduka ukuntu tuvugana umwanya ndaguha n'ibiki ego duhuye yambu karengana yes hari story igeze go trending vyatari kanda ko ngeresha ego shasho kuko James story nyinshi umva ndaza kunyoherwa story ziri full hari story igeze go trending ngo Nela yafatiwe ahantu arakubitwa ewe baramvunaguye wa muntu je sinzi aho navunitse je simona robo ngo urakubitwa bagukura ngaho bagutwara handi hantu baragukubita bavuga yuko ngo Nela peut-être yagize beef hamwe no wabandi uravyumva muri yo vuga ko nyine bayikubwiye ko bihinyanyura siko babimbye niko bya trending nzamye yuko Nela peut-être bamufatanye umugabo wundi mu bafatanye umugabo wundi muntu awe bandanye Nela iyo story yaragushikiye nawe ndayi nimba atari banga tubwire byari bimeze gute oya sinkunda ko nabivuga kenshi ni wanashaka nawe twabinga canke ahandi hantu sinkunda kwivuga kwera iyo uvuze ikintu ukaguma wisigura nuko uri ko ragiya importance narisiguye muri kiya gihe byarakwiye mugabo kandi abacishizemo jewe vraiment mbeshegwa mbeshegwa umugabo abandi haje umugabo none urashaka gukura umugabo akuze ukamukora iyo mukura why not kasha mbote yako Nela irabakwega umva disomako oya mugabo mbiriza je barambesheye bambwira yuko apamo natwaye umugabo wabandi swat mugabo nabo nyene barabiravye basanga barihenze mugabo bya bindi batadmeta yuko bakize kosa umugore wase bag abafise abafise bavuga gute abafise raison kurusha umukobwa gutyo je nanje it's okay yari nka buzz yari trending abo bantu bakeneye publicity ico nico famille haba umukobwa marié na famille yiwe byose rero bakeneye kumenyekana abantu bakeneye kumenyekana cyane mugabo bashaka kucisha izina ryanje bayicafuze and then abantu rabazi ni famille Kardashian famille Kardashian yo mu Burundi imana babarira bacho bashaka guca kwa Nela nyene kugira tuvume do trending ega ni marque déposé muteragoye yafashe imyaka uganda yubake ngaba abantu bashaza kucisha umunsi umwe iminsi ibiri ega byarabaye hajya n'ama episode menshi episode 2 episode 3 kushika nawe uvuga ati aho bigeze I have to stop no contact naho twahura gutya tukabashaka kumakinga like twumvikane ntabwo ntikunda unyice one uyu muntu amaze gucumita akabona urabandanya ubaho usiye kumugirira confiance mara azacumita neza azi aho ucumita cyangwa nibikunda je ko bimeze je tuvanye ni bye ntayo n'hintu so barambesheye ngo barankubaguye barankubise baragize iki mu mabwate na be uwo munsi wari wagiye muri boîte canke wanashaka yeye nagiye muri boîte je wanashaka je nagiye kuvugana na la personne en question jewe nyene bantu usanga ntugende ngaha niho bari barakwicage ndaga jewe mu Burundi gangster
nya nya kagaramuta cyo ninya navukiye mu ngwano mu yo urafite ko nkibaho nibikunda n'urusoro ruraza ntabwo rubona ariko uratembera reka mufyinata umuntu ahema nka jewe nibikunda sisi nguvu amwe numvira just ngiye kugwana cingiye kuvugana nawe ewa ndamubwira man ngo tuvugane nawe ni sister njo tuvugane gato sister we ati twakubonye ega na mutipe uye ni muvugana ni wewe ko ruzira verite ko kudashaka kutuvugana bagira ibirefu ibintu biramenagurika nibiki rero ko ibintu byamenaguritse nibiki abantu bose bavuze ngo barankubise bagize kimwe hari abantu bukeye abagenzi baje muri Canada naye umetaze ati nirurahema tagaye cyo ndahema kubera ati wana cyo tubwiye ko bakuvuna bambunye he none ibyo byose muri famille yawe bavyakira gute family nibakubwira ati ibintu uri mu bivemo famille nyene ico gihe vraiment femeze nabi mama yambwiye ati wana ibintu bihe ubyungukiramo hiki I mean nibiki abakuru banje hari ibintu bimwe tutumvikana ko bambwiye ati mikunda you have to stop like chaguramo kimwe muri ivyo ko siyo image yawe I mean ko hajya bavuga ngo uyu muntu yo uyicompose nawe uko tukisha n'umuryango so haraba ahantu abo tuvukana bicara ugusanga ko babwira ati bana sitawa ya dekone yagize kiya ngabo ni bon bye ko because haters gonna hate ariko haters gonna hate I'm okay well, because of my haters I'm here I'm still here slaying in umva niyo batuma mbyuka ngagera gukora kabisa uri mu bantu murashira muri kategori yuko bigeze kuja mu rukundo no mu hit maker mu myaka ya 2012 2013 hit maker wahe 2014 zo gutuma kuri kakanyoni cyane bayita gute make ndirimbo nakunda yita gute oya iyo niyo nakunda nico tuma ariyo niyo kuri kakanyoni oya arafise ya be mukundiki amakuru mfise ngo mbe mukundiki yayandikiye wewe tome agenze yayiri egara mu hit maker yari mu hit maker muri ya myaka sivyo bimeze gute gusohokana n'umuntu w'umu hit maker muri ya periode okay kuja mu rukundo n'umuntu nta rukundo murabage tago oya mushumi vraiment mushumi Grande génération 80 8e avenue Byari bimeze gute ngiye muri show byari bimeze gute ni sûr nabantu bakubwirira kabifa yarabakobwa ndabibutse ko yadepanda mama we mbe bageze ubu barangiriye to beef umuntu je navyo nari nzi vraiment mubasanga afise nyambara afise amakopine benshi bakobwa ko baranyankira je you know mugani bon byari buto ibisanzwe mugabo bana yari mu hit make up wungutse muri ya myaka wungutse iki kuja mu rukundo na fond ntacyo nungutse yawe ntanacungutse abantu babavyibuka benshi abavyibuka abavyibuka n'abagenzi twari kumwe mu yo Bobo rest in peace Bobo hari n'abandi nyene ntarinze kuvuga amazina hano twaciringa n'aba Prince no kumutanga twaciringa hamwe Nyakabiga Janson Katubayos ya vrai pana bajya bigirisha ya kwibitema bene so nungutse abagenzi bamwe hari abantu twari tubara kumutanga mugabo tayizi mbwa twahuje kwera amacini biki ba DJ Israel namumenye ko aba Frank kuri Black and White kera niho twasohokera hama izo kermesi sha twara yari tunya amashure yose kandi just nariha kopi nariha ihonda Muga byayize ukuntu byayize gute rero iyo story abamako barambwira ngo nije natume watasuye kuba nimba ari byo mugabo bari mugabo just comments ngasa aya ntabyo nagize show agenda for free ukinjira for free beaucoup na déplacement Daryoshe mu buto bwacu bw'ibyoshe Daryoshe cyane kabisa okay reka ngaruke kuri post yawe washize kuri Instagram yawe mama mama iyo post nyene nagumye nibaza ibibazo byinshi bivanye n'ukuntu wanditse sivyo wanditse story cyane kuri story yawe sivyo kuri story yawe ari kintu nagarutse hari kintu wanditse kijanye yuko umengo barakubaje ati umukunzi wawe ninde ucubandika ati umukunzi wanje reka turindire aze mu Burundi n'indege yiwe
sasa abantu bacha baguma bibaza ibibazo byinshi bandi abafans bawe sivyo ko batigeze bayimbaza kandi nababwiye bambaza ibibazo okay reka ndabibabariza urababariza uri ambassador wabo cyane bimeze gute mukunzi wa Nella nari ngaha hafi micungararo afise indege afise jet private yiwe d'accord mane ko nashize ko private jet yeah bimeze gute sangavyo ngasi yiwe yeah shakikiwe ko ndakubaza ibibazo kikoza kandi abantu bari ngaha hanye mu Burundi cyane Nukicikoza kandi abantu bari ngaha mu Burundi gose baravuga ngo we don't eat local ako kadrero we only drink local ana kajuyi ko mu Burundi sava mbwa ibyo gufungura navyo bifukura kaja handi imani bawe niyo impamvu yatumye uhindura decision yo kuvuga ati local reka magari kigatoya ngerageze kuviza kole gato kabanjije cyane batipe wo ngamana banjije sana kandi benshi hari abantu tuba twicarana tumaze kuganira umunsi umwe iminsi ibiri iminsi itatu so man twe kwiyumvira gutya na gutya nisenze kumeze gutya wese ya hari bamwe bariho bamwe bamaze kwimbwira ati bana wowe vraiment iyo ndabimenya kumeze gutya kuva kera mana ku draze maragize iki ngaho kandi abonye ni bon bari fond je nakunda abantu bambwira franchement nyene bakambwira ati bana ibintu bimeze gutya na gutya ya sinakwimvira gutya ndabona bari bon biki yes tende introverti sana ndi yogaranya abantu bose bibaza ko meze kujya nibiki hayo mani ko ndaryoherwa ariko jewe ubuzima bwanje ni indani so iyo maze kubona sikuvuga ngo sinagize ama relation amwe n'abaronga nasanze mu mutwe sinzi ko ari mitwe sinzi ko ari usirimu sinzi ko ari iki mbwa nasanze ko ama onde ntagenda kumwe abantu bagenda gutya ariko ngenda hari to bikunda nisose niki sinzi sasa bofre Canada Europe kweli kumuja kure East Africa Chondi n'umunyafrika n'umunyafrika mugabo mu Burundi unutwikotse ndabakunda vraiment aba brother banje yo abitso yagize beje mu Burundi oya reka ndumva kamo oya mugabo muno mwanya somewhere else nice one arahari tu ko biri kose kandi ko tubikiro ana kirundi yumva oya français beaucoup english too much haje uvuye mu Burundi hari ikindi gihugu kivuga igifaransa bo abanyarwanda sava uko biri kose ndibaza yuko twongera ibihe bimeze fresh sana hamwe na wewe peut-être ari ibintu byinshi twakunda kwiyumvira ko mugabo still muri kino kiganiro turabona yuko Nella de Mars n'umuntu afise mindset yagutse gose Nella ufise project yawe watubwiye ko ufise management yawe iyo management yawe est-ce que focusinga kuri wewe gusa kugira management wewe ufise imigambi yawe hamwe na management yawe bon James ama projet menshi mu mutwe agatwe kanje karimo projet twinshi mugabo ni imwe hari chaque projet a son temps so ivyo maze gukora nimijya muramubona baka nka management warambaje management so management iraba kuri Nella de Mars bijya bya publicité no bya Amstel bya Melbet nibiki byose niyo igira suivi hama hari ibindi ushaka kwaguka tukora ibindi bintu ngaha mugabo navyo nyene tuzoze turabikora na international I mean mu karere du mwaka East Africa tugerageze turabe para nasanze ngaha marché ona uyu mu influencer ngaha mu Burundi siko babitabura cyane ariko umurundi nukuri singanda bavuge nabi ndabakunda barundi ariko tubwizanye ukuri ngaha mu Burundi bikora kora ikintu bakuvuga fo ariko barashikira bajya bandi bo hanze so umunsi bazobona ngiye nko mu Rwanda mu Uganda mu Uganda muri Kenya bakabona cyangwa Tanzania bakabona abatazania abaganda abakenya baje kuraba umurundi kaze ko arakora ikintu cyangwa bashigikiye abarundi bashaka gushigikiye abarundi bakunda bisa neza byasohotse ibintu bitakanovera bisa neza handi uninze ugaruka top jange ni doze ndo feeling mu Burundi hanu yanda ariko sunge ne Nigeria babone ndiko ndabamwe ati miss ni ayo miss abare miss cyane you know so ama project management ikoragerageza two turaba ibintu bikenewe nga mu Burundi no mu karere turabe ko twaguka
yes et aussi umva iyo tugiye ahandi ni kuvuga ko tuba turarepresenta u Burundi so ahantu hose tugenda hariyo flag hariyo abarundi kugira tuwumvishe yuko ego enjoyment no muri Kampala hari enjoyment hatari hari Kenya aba South Sudan ibiki byose hari abantu benshi so barakenera abarundi bumva ko abarundi nabo dufite party tuse fiesta so that nabonye bashobora kuza ngaho kabisa reka turangize kino kiyago cacu ku kintu kijanye n'ibintu bimaze imisi bitrendinga amapasi y'amajambo menshi ku bantu bakomakomeye mu gisata ca entertainment kuko twese ngatuye muri entertainment muri industry urabizumva uranabibona ndisuye saza bimeze gute uvyakira gute aya majambo aguma hana ku bantu batandukanye sivyo banaka ukabana bashigikiye banaka abana bakabashigikira banaka mugabo bikaca bizana icuka kibi ku bantu turi muri industry peut-être kuri wa munyarwanda dukurikirana cyangwa muganda akavuga ati industry ya Burundi niba ari serious umviriza amajambo ko barahana sivyo wowe kubgawe nkanera Domat nk'umu influencer dufise kandi wowe ndisuye sata yuko kuri part urashikayo neza Ales kuri ya part yindi urashikayo neza Ales sivyo ubivuze kwiki bon reka ndabivuge ko ku bintu bibiri gute kimwe novuga yuko abarundi d'abord abarundi turakundana twamwe dukundana naho hacamo ibintu bimwe byatuma bitudiviza ariko mu buzima busanzwe turakundana abarundi ntibari bakwiye kuza barahana amajambo n'ibiki sutu ku bantu bakora mu bintu bimwe umuntu umwe nyimba yarakoze gushika ngaha ukabona hari abandi bariko baravuka supporting ni nka je muri Miss Burundi sinobona mu Miss mushasha nguce ngena kumuvuga nayo n'ibiki no ahubwo agize nabi nije no mwegera buke inbox hamwe man wadekuni sister gira gutya akora abantu bimeze gutya ego akashiramo akanukiwe kari moderne mugabo uramusupportinga apana kumuvuga nabi you know so abantu tukwiye kuza turasupportingana kimwe ica kabiri apana kuvugana amajambo niba mutukana mu inbox ntabwo keneye kumenya twari turi industry sawa turi digital whatever ibintu byose ngaha ku marezo social fine ibaza abantu bari mu biro ugasanga ahantu mu kabari ko ricara ati ibintu banaka batukanye ntibikenewe abo bantu buca mugena kubasaba ikintu support n'ibiki numva muko muratana amajambo ninda zoza kukubwira ngo ndakuhaye support ngungirira canke representer image ya company canke nta numwe reka gutera amajambo uteramenye mu inbox bihereye mu inbox ndari mugiye hanze niyo diplomasi sawa cyo ni kimwe cha kabiri ni buzz bashaka kumenyekana none bage abantu baracari kuri level yo kurondera kumenyekana umuntu mustar akeneye guma ya updating bakwibagire bye wibaza yuko irya buzz ari buzz nziza muri entertainment no sinziza kubera ko kwa meme hari amajambo yo gucinyaguza vraiment jewe ntabyo nakunze parfum hari abantu parfum no hari abantu reka ndakubwiye ka boss by'ukuri hari abantu vraiment batari bakwiye kuvuganya amajambo hano twemera twakuze tubona twemera je vraiment respect mikaye je muri secondaire mikaye inyuma hari amaparole vraiment kabisa pe nenda yazi yose ariko kuvyuka usanga ibintu bimeze kujya sinzi abantu baba bafise igituma babikoze mugabo vraiment jewe personnellement j'ai pas aimé hama toi parfum hajya rimwe bahari abantu babwiza ukuri abantu ngabo kuri kurababaza bige vya parfum birahari sindaro nijya bakujya kwinjira muri studio apparemment nivyo just ninjira muri studio just nirimba tuzabaza bagenzi bacu ya muri studio shopping mugabo shopping twobaza Oscar ndiyo ba Jimmy umva yumvise ngabo rero reka kuri party ya kabiri ya hangout party ya kabiri ya hangout rero twumigenda nibazo biri TikTok ibibazo biri TikTok muri sanse kwishura TikTok uko ready always ready nanzi kugira fresh sorry kabisa ikibazo ca mbere watubwiye ko inyuma muri secondaire wandika mu mistari peut-être y'abantu bamwe tubwire nk'imistari wibuka wowe wigeze kwandika ku ikaye yawe nzo gutuma kuri kakanyoni abo bose byakwiyesha babari wabyanditse muri na Rude Boy ya Rihanna kama Rude Boy oya kuri kakanyoni wayanditse uri mu rukundo na Frank sengorane wewe wowe mbwiye inyuma sikibazo nishuye sawa murakoze next question uramaze kudraga umuhungu
yo babaje ibibazo bagenzi banje uramaze kudraganira je si kudraga komte nukuye nkanabwiza ngo aho babishika ko muri comment urashobora gusanga ari abantu bako babyandika so je kera tuca n'abagenzi banje nabonye mutipe yaje mutipe ni mwiza shambya nera aho watubwiye ko abatipe ari beza basigene umubwiye ati okay sawa je mukaye 2 minutes nzangiye nkabi technique nkabira nkacangena nkacanza nkamubwira ati kaboss ane hello ça va urakomeye witwa gute kwashobora ati kaboss yani mutwanera inashaka ndakumye kuri minsi bayire kacagena zaze mukunda nke cyane oya none ushaka kubwira sexy kudraga si no je ndafise n'umukobwa apana banguguza n'umukobwa wari wese je mbonye umuntu asa neza amota I don't you know looking good then ndaza kumbwira ati wow usa neza you know nawe tuzaba tuzinanye era abantu kwera hari abantu nyene bambwira ati nera wewe ushobora gutyo so hari n'abagenzi banje bambwira ati reka guza uri sarisho mu minsi nibi no je ndi mu minsi mwebwe mu mitwe yayo ariko mu buzima busanzwe ndi umuntu asanzwe bisigura yuko ndashobora kuba mvyukana ata make up ifise canke mushatsi meze nabi ubundi munsi nkabasa neza so bisigura ko nanje mu mutwe wanje canke umutima wanje ko bimeze shaka kuvyuka nkumva shaka guha umuntu ati bana usa neza yeah compliment last time kurizwa n'urukundo ari ryari last time kurizwa n'urukundo 2020 urarize nape mu blazo yakoze kugira nera wacu kanasha nico gituma hariho ikintu cyitwa x ni x bye past uri muri abantu block aba ex bawe cyangwa ko block ibuza on block ugumujya shock master anga namo block namo block kuri snap mugabo wana kuri snap hari umuntu usanga aguma asavinga utuntu twawe ni memories urabe mu mutwe usavinge mu mutwe apana kwisavinga mu telefone kugira ngo nitukiri kumwe ugirugirike siwe ugiri ubishira ahantu cyangwa I don't know aya nibikunda bye urarira nyine urarira neza bayisha urashaka kuvuga ngo batikindike bazuma bari grand frère wowe tumanira rira wowe manira kubona ico kinyoya mivyo na kirundi yo kumwe ngo wende wikoza no wazikirundi arikunda ekoza barawe byose kibazo cya gatatu ndifuza kumenya sivyo ndifuza kumenya nimba atari banga sivyo niya head dream yawe yibisazi wifuza gushika kandi uvuga ati je uko biri kose ngazo kwishika dream yibisazi mama we I mean ikintu kiri palpable kiboneka sha jewe ikintu bon muri no mwanya kwa dreams ngira peut-être ziragenda zirahinduka ariko jewe ni nagira mvuge byinshi guheza kubaka inzu irahari mugabo bisa nkabyo nice oya bisa nkabyo biri mu nzira muga parcelle irahari peut-être okay shatse guhagarara kuri ico kintu nyene hari abantu bakunda kuvuga yuko ubu influencer bwo ngaha mu Burundi biragoye kuronka kanoti ko kugura parcelle usanga turi muri vya bindi nyene peut-être imodoka ukayigura ibikini biki kuri nera bimeze gute na kanoti wakuye mu kazi usanzwe ukora cyane jewe kuva muri 2016 bon 2016 nta bintu bya hatana nari mfise ariko kuva 2017 bana ukuri president wacu n'ukuri wakira n'ukuri imani mwese gayibereye hose man yaduwe inoti pe niyo twari muri Miss Burundi 2023 turonga namone kubwira twenaze ntamara namwe twese tubona ariko president quand même à chaque fois twagenda mu bikorwa rusangi n'ibiki yadufasha hama jewe nagiye ko representer Burundi kenshi nka gatatu canke kane à chaque ajya ma competition ya handi ho baratanga participation ugeze muri top 20 top 15 top 10 n'ibiki hari amahera twaronga so aya mahera yose yari amadolari simbeje yari amahera akwiye ico nagakoze nabyaje umusaruro mbaye nk'abanyarwanda ukuri nagerageje kuyashira mu ari epargne hariyo ayushira nyene mu tuntu kugira ngo ashobore gusakura so nagerageje utwaci imyaka 6 wamoke ngani kibuza ko nayandaze tumyamwarorega Steve urakaze kandi kinini naco bijya ngo umu influencer Instagram whatever YouTube TikTok n'ibiki bijya nibijya mubona mwebwe so hari ubundi buzima umuntu aba afise bundi je ndafise ibindi bintu nkora
bindi abantu batazi ababizi barabizi abo bantu nabo nyene duhurira muri ivyo niba abandi ntibazi Instagram ntibazi Facebook kandi telefone bifite kaka telefone gato ka pertu ubiyati yana manake uko deal zataje ama ibiro bingana gutyo birashitse gendo bitore mu Kamenge you know ibintu nk'ivyo kandi twara ko dushora biragoye urakaze kwera nasanze Instagram ntizokwama hari abana bashasha baje bashusha mugabo foko durondere tundi tuntu tuyi no hino kandi tuzokwama turi mu bintu by'amafoto nibike twasaza biraruhisha uramaze kugirwa demande iki oya urabishaka ayo office chondije urabishaka habzot inshallah kazoge inshallah inshallah nina ndagushimire sana usama information menshi wewe fo ndagufana neza rero nk'ivyo bikura ndagufana fana wanje barangoye ndagushimira wadukurikiranye du début à la fin ndetse ko wagize ibyo bimeze fresh sana muri hangout ya Kaboss for real hamwe na Nella Domat Nella merci kandi gusubira kuduha indi opportunity yo guteramana natwe ndibaza yuko abakora dukurikirana bize bungutse bamenye byinshi kuri Nella bikunze tuzokera na part 2 si fresh sana part 2 ndayemeye mugabo azoyi part 5 babwire man ibigora akadabakunda uko biri koze cyo ndabakunda cyane gose akajambo kanyuma kuba fans bawe kubona gukurikirana akajambo kari ku mutima bifuza gusangiza n'abantu bose bakora kurikirana kino kiyago cyacu nuko ndabakunda I love you guys so much nshaka kwibaza aho ngeze abantu bigira hirya no hino mbwaje aho ngeze niko ari abantu bankurikirana so cyane imana ibahezaga aho muri hose igumi naduhezaga twese hamwe right tutera imbere twese hama kuri wewe uko fresh sana pe ko braza hala 5 pe jimbere yubawe no kuri je jimbere ndahira bakora wewe na sita wundi mutoni mutoni yes kabisa ya quand même mariage nigerigane mariage ntabyo ndaguye nimero ziyo Nella challenge ya nyuma sivyo hari indirimbo ngoma ndirimbo cuhera heza sivyo we ready ndayitse oya rozagre for binga mu Burundi okay uri pilot nyamiza mu kirere ndayize gutyo nyenda yumva gute hayonze okay ya kabiri kuzanye ibintu bya pilot jet private kama ka mugabo turagize neza kino kiyago cyacu ndagoye mana yanje heza ikiganiro Nella heza ikiganiro it's all about hanging out duhera kuri kamera hari yanye tukigira kangahe gatatu pam let's go pop hang out pop hang out rangiza ya pop hang out hala 5 ibintu byose bimeze ibintu ni fresh sana sawa